ni utuntu twishi tuja hamwe, ni amakarite menshi aja hamwe kugira ushobore kuba Miss. Donc twagiye turabigisha histoire ibintu mwene ivyo. Ama twebwe hanini tuba dukeneye ko babimenya, mugabo ikintu wabonye kiri ku barota menshi ni rya projet personnel. Imyidogo na general yumvise kandi tufise experience ubu n'umwaka no mu misi w'icumi kuva ku misi wa mbere twarumva ibigenda biraba. Hello bakunze Bandaha TV, ndi batkomeze neza aho muri hose. Juliana kuri mic, cameraman ni Dosia. Nabanda mvuga imisi yose. Abatakwa subscribe, please do it just now. Muyikora ubunye turabingi turabasavye. Na boss biwacu mudahiri twokora. Niyo mpamvu twama tuyibutsa kenshi cyane kwa mudukurikira kuri Bandaha TV. Subscribe, like, commentaire na share menshi. Ciao. Muri umwe turi kumwe n'umuntu umwe Masa bategura Miss Kayanza, reka tumuha kanya wenyene asho kubidondora. Ni sawa? Ni sawa cyane. Meze neza. Ego meze bon. Ego n'umwanya wo kudondora abakunzi Bandaha TV. Nitwa Dr Niyonkuru Jean Claude. Ama ndi umwe mu bategura ihiganwa rya Miss Kayanza. Usanzwe na docteur? Yego. Nova. Usanzwe ukora ku bitaro byahega docteur ngo tuzokwikore ko muri Bandaha TV. Ubu sinkora mu bitaro ahubwo nkurikirana abakinyi ba equipe yitwa Aigle Noir. N'ubu usanzwe ubakurikirana? Yego. Barakwizera umva wowe barakwemera mu kuvura. Nibisanzwe. Kubera umuntu aba ari byaba yarize ibyo acakora nyene. Uvunitse nugide shock acadondera Dr Niyonkuru Jean Claude. Turi kumwe. Muri kumwe. Aho bajoka hose. Yego. Ni vyiza cyane. Dr Niyonkuru Jean Claude twarakubonye muri Miss Kayanza. Amato dusumira ko uri mu babitegura kandi na presentation ya deja amaze kubivuga. Ego. So ndashaka kumenya uretse ko uri mu bategura Miss Kayanza mu magikingana gute muri ivyo mutegura Miss Kayanza. Miss Kayanza nkuko mwagumye mu byumba bivugwa hirya nino, ubu ni ku mwaka w'icumi, donc twinjiye mu mwaka w'icumi twatoye umwigeme w'icumi. Urumva n'imyaka myinshi turi muri ivyo kuva mu 2012 tuguma dutora Miss Kayanza gushika n'ubu. Nibaza kandi ko bizona bandanya. Ego nta mutegura kubihagarika. Ntavyo turategura. Ego imisi yose le premier abanyakayanza n'abakunzi ba Miss Kayanza bose babiteze ko iyo tariki twitorera umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge. Mwiza kandi aciye ubwenge. Ego cyane murakoze. Ego hama Jean Claude twarakubonye nko mu MC ya muri edition ya 10. Yego. Ni wa muri MC gihe cyose canke bimeze gute? Sinabaye MC imyaka 10, imyaka yose twabiteguye. Ngabo kenshi narabumboye MC. Yego. Kenshi warizego akaba mu MC nke warizera wenyine ukishinga sinzo bande mu MC? Tubigitangura narabyishinze, ariko buhoro abo turi kumwe muri equipe bamaze kubona umenga ndabigira neza, baciye bavuga ati bandanye ubikora. Hama mbandanya ndabikora. Mugabo ubu mwaka narashoboye kubabwira ko ari rya nyuma ndi mu MC kugira mbisa abandi nabo babandanye bakora batera imbere. Kubera ikintu nari rya nyuma uzora mu MC nagira ngo nivyo uzokwamukora mu ngo ryohera abamaze kukumenyera. Mu bisanzwe uko umuntu agenda arakura hari ukuntu peut-être ubuzi aba yishinze gukora bushobora kutamworohereza mu bintu bitandukanye. None ubuye musigo si umunsi umwe gusaba Miss Kayanza. Cyane nushaka warubukona apa ya Miss Kayanza. Kugira ube professionnel mu bintu bisaba ko utabikora rimwe mu mwaka. Bisaba ko wama uri kurabikora hirya nino. Nandi ukatusanga ndabikora rimwe mu mwaka. Tusanga hariho utunsiga ugasanga uko bigenda biraba uko umuntu agenda arabiryohora atavyo ngishoboye. Ariko abo mu busanzwe muri kumwe mu byo gutegura Miss Kayanza barakwizera barabona ko ushoboye. Barangize ariko hariho nabandi nuko bijya munsi batashoboye kuhashika bashoboye gukora babaye MC ndetse bandanye nigungira ko usanga nanje ndiko ndabazibira. Ego hama tudagiye kure twarabonye ijya munsi wo gutora Miss Kayanza hari nk'abantu tuyo kwitabatse baga no mu katolika babita Aba katolika. Baga abantu bambaye mwambaro n'ubu
abaskuti yego cyane twarabonye ari benshi twahise turumenga none twaje mu nama y'abaskuti twaje boho bite naho nabonye mu rabo bitegura na cyane normalement abasanzwe bategura kijya gikorwa novuga komisiyo yari igizwe na groupe yo mu baskuti isanzwe ivamwe abaskuti yitwa groupe Umuco ikaca ifatanya n'ibiro vya buramatari w'intara ya Kayanza ni kuvuga bigitangura byakora abo baskuti nyene naje ndumuskuti nawe umuskuti iyo groupe rero yahajya nyene mu Kayanza niyo yagiye kubitangura yari ifise club ya salsa yitwa La Lumière iyo club ya salsa ivuga ati reka twagure dushobore gukora ibindi bintu atari ugutamba salsa nubwo rero batangura kwiyumvira gutora mu minsi niyo mpamvu rero wabonye hajya muri sale hariyo abaskuti batari bake hama ikintu nashaka kubabaza ko muri Miss Kayanza gitoza none murabisa ni metero zingahe cyangwa metero zingahe ko twobimenga nta burebure buhagije bafise normalement tugitangura guhamagara twari twashatse imetero na santimetero 60 ariko tumaze kugiranira inama na komisiyo ushadufata mesure yuko twogira imetero na santimetero 55 kandi iyo uri kurategura competition nivyo urashobora kurabira ku bandi mugabo ni wiha orientation ni uriha yije kubera ko ugiye kuraba ugasoma hirya nino nta hantu handitse ko Miss ategerezwa kuba ari murembure ahubwo igikuru nuko abake kandi ashobora guserukira abandi bigeme hirya nino akadefenda ibintu yaba ama projet atandukanye donc akaba ari incabwenge nico gikuru hama n'ubwiza bakabura mugabe by'uburebure tugibigiye ko nitwobiheza eski abantu barebare ni bari beza gusumbya abantu bagufi Tsokwara kubaza hama dushaka kandi kubabaza ko hari abantu bamwe bidoga tuyaya muri Miss Kayanza bavuga ko mushaka kuba mwagize kubonera kanaka hari abamwe mwarenganije impuho zitandukanye ico mukivuga ko iki nkaba bitegukanije abantu turagoye kandi hariho wavuze ngo ushaka kukurya ntabura imboga gukoza ntabura haguhera normalement twebwe muri komisiyo turatuma ko tugahamagara abigeme batandukanye bakiyandikisha hama tukabahamagarira ari uba forma iyo nk'aba bavu umwaka twamaranye indwi n'abaformateur batandukanye iyo tumaze gushika muri sale twebwe nta bubasha tuba tukibafiseko turatora jury iyo jury niyo yorienta ibintu ibifise les critères kirakorera niyo mpamvu rero kuri komisiyo iyo yamaze gutora jury niyo igerageje kuraba uko ibintu byagenze niyivuga ati uyu yashoboye gusumbya abandi kandi ntivuga ko yasumbije abandi kubera yaravye ko yatambutse neza gusa hariho ibindi raba kandi ntishobora kumutora ngo ni kubera yashoboye gutora ikibazo gusa irakombina hanyuma ikavuga ati tugerageje kuraba aba nibo batsinze nivyo ama competition yose hariho ubutsindwa akidoga hariho n'ubutsinda akaryoherwa hariho n'uwundi ababona ati jewe ujya mbona ari we yari mukuba uyu Miss par exemple ni nkuko nawewe uko je ndakubona ubwiza ndakubona na yamba ku 10 no guhicenda arige cameraman yo guha 10 ku 10 cameraman aranyemerera ama 10 ku 10 ndumva dibo rero abantu tumeze kimwe twa press ya kumwe yego imyidogo na general yumvise kandi tufise experience ubu n'umwaka no mu misi w'10 kuva ku misi wa mbere twarumva ibigenda biraba gusa ico tuba dukeneye no gukosora kuko nta nyambo ibura gahonzi no kugerageza tukakosora amakosa tuba tubona yabaye kugira muri kazoza ntibibandanye yego cyane so tukuri muri vya Miss Kayanza nyene turi hajya twamusiye ibibazo babaza ngo Prince Rwigwa Gasore ibibazo mwateguye babaza ba Miss canke abari nka je gusa nyene yo kugira ngo bararyohereza abantu normalement ikintu ca mbere duhagararako turi mu maformation no kubigisha histoire y'u Burundi yego hamwe no kumenya
intara ya Kayanza ndetse n'Uburundi ngira bagiye urumva ko babaza les communes bakabaza mpagaze kuba babaza ibibazo n'umwana wa 5 mashura ku ishuri donc twagiye turabigisha histoire ibintu mwene ivyo hama twebwe hanini tuba dukeneye ko babimenya mugabo ikintu wabonye kiri ku barata menshi nijya projet personnel wabonye bapresente ijya niyo ahanini duhagararako kuko niyo yerekana intelligence kuko uvuze ngo uramwigishije urashobora kumwigisha nawe wamwigisha ibintu biri compliqué gafata umwanya kabiboroka mugabo projet naho yo ayiboroka kuyidefanda bisaba ubundi bwenge ariko projet umuntu avuga après mwamaze kubaza biga bibazo mwamaze kubaza biga bibazo abo mama hise no bavuga ama projet yabo nibo bavuga ama projet kuko ni muri bajya bahisemwe no majiri niko yavyoriance kuko iyo yarabonye ko batatu peut-être aribo banganije canke batatu aribo bashobora kuba basumbije abandi vuga ati reka tu kuko hari imyaka wasanga batoye batanu akaba aribo baja kudefanda projet hariho ni imyaka bigeze gutora babiri mu nyuma kubera ko hasabwa batatu jiriza independent kuri kijya hama kuri kimutuvuriza ni ma projet abajya abandi usanga ari ma projet yumvikana kabaho umwaka bakadefanda ma projet yabo ni umwe nakubwira ni utuntu twishi tuja hamwe ni amakarite benshi aja hamwe kugira ushobore kuba miss si uba wamaze kuba elimine mw'ijya etape ya mbere bahereje kubaza z'ijya question wumvise none nkawe wavuze ngo barabaza du question simple no je nari hagena rumye nyuma iyo babajije question simple kacinanira umuntu ngo 1960 est-ce que ari umwana numwe kuri 4e 5e iyi question umuntu abaye nta ma question wumvise yabananiye ariko majorité ama question twumva bazwa era ama question nyine ushaka ni question bajumura ko tuza ko mu wiki bamuserukira ndavuga urabona ko hariho tirage uguye kuri question yoroshe ubutomboye baca bakurindirira imbere muri projet personnel uguye kuri question igoye utayishuye urumva n'ikibazo okay merci ku makuru duhaye no ku muco uduha ku byake Miss Kayanza ego mu gusozera ikibazo canyuma ni jambo riho bwiye abasinze bategura by'abamisi abandi bategura ibindi biteramo bitandukanye nka Jean-Claude umwe mu bategura Miss Kayanza ikintu ca mbere no vuga ko mpereye kuri rya evenement yabaye uko no banda nza gushima shimira abantu bose bagiye baritanga kugira kijya gikorwa gishobore kuba hari abaduterereye benshi na televiziyo yanyu turayishimira kuko yaragize icyo dufasha kandi gikomeye ndetse nibaza ko na video ya mbere y'ujya munsi ariyo yatanguye kuyishira ko turabashimira cyane muratandukanye n'ayandi ma televiziyo kuko hari ayandi ma televiziyo twahamagaye atashoboye kuhashika kubera imvo zijya nina namwebwe turabashimira hanyuma nkashimira kindi nabandi bashoboye kubyitaba hanyuma nabandi nkashimira kandi nabagiye baraduhanura kuri iki canke kiriya bavuga bati raba muhindura aha raba mugira ukunuko ndetse n'ubu baracabandanya baduhanura natwe tubandanya tubikorerako hanyuma nkacangera ndanabamenyesheje ko byanjoheye cyane kuko ugiye kuraba Miss Kayanza niyo Miss ya hagati mu gihugu yatanguye kuza navuga ko n'ayandi ma Miss urabona ko nk'umwaka habaye ama Miss menshi arashobora kuba yarashoboye kutwabura ko gatonya nico nishimiye cyane kandi byaranjoheye cyane hanyuma norangiza ndabashimira mwese muri ko murakurikirana iki kiganiro yego hama babandanye bakurikirana ibiganiro byanyu kuko ni ibiganiro byiza cyane ego ndibazo gwa link au partage ego merci sana turagushimiye muri Ndaha TV ego namwe murakoze cyane ego niko kurondera kanzo twitaho nta kibazo ego nziba Ndaha TV yari Juliana kuri micro dosi ya cameraman twakumana Jean-Claude baza ko mwagyohe gose turabitsa kandi subscribe abatarayikola like share nyinshi bye bye ciao